Kefa Nibizi yasubiye gutorwa ku bice 89 n'ibice 3% gasubire kurongora umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri iragijyandadaye mu kiringo c'imyaka 7. Aho hari mwikoraniro risanzwe ry'uwo mugambwe ryo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 15 rusama umwaka wa 2021. Umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri iragijyandadaye kandi wahinduye izina witwa Kodebu iragijyandadaye Conseil pour la démocratie et le développement durable iragijyandadaye. Muri kino kiringo rero twihaye itoto ry'umugambwe wacu nkuko twabivuze utacitwa Sahwanya Frodebu iragijyandadaye ariko ugiye kwitwa Kodebu iragijyandadaye. Kodebu gisigura Conseil pour la démocratie et le développement durable du Burundi iragijyandadaye. Bahinduye kandi ibimenyetso by'umugambwe n'amategeko amwe agenga uwo mugambwe nkuko vyemejwe muri iryo koraniro. Kubwa Kefa Nibizi kwihambirira ku bimenyetso bari basanzwe bahuriye ko n'umugambwe Sahwanya Frodebu ngo bijuragiza abanywanyi kandi ntaco bifasha mu iterambere ry'umugambwe. Nubwo hariho abatari bake batoye umugambwe wacu kubera ibimenyetso vyawo na cane abandi bageze gutora umwaka w'ibihumbi 1993 mwomenya ko turavye amajwi twarose amatora y'abashingamateka nubwo twari twateranya ko ayaroswe n'uwo wundi mugambwe dusangiye kahise yose ntitwari no kuronka umushingamateka n'umwe. Vyumvikana ko tutokuba twiboheye kw'izina n'ibimenyetso bitera ugukekeranya kandi bikagituma dushobora gutorwa ngo tuje mu nzego z'igihugu. Turabagariye rero kwiyumvira neza turengera ibishobisho vyo kwanka impinduka ariko turabe ico twokora kugira ngo abenegihugu bafate umugambi wacu nk'umugambwe wigenga kandi ufise icushije iyindi migambwe cotuma bahurumbira nk'uwazaniye akarusho kubera imigabo n'imigambi yawo itomoye. Bimwe rero mu byo bagiye kwihutira gukora mu gusigura imigabo n'imigambi mishasha y'uwo mugambwe mu gihugu cose no kwitaho ibikorwa vy'iterambere. Tugiye guhera mu Rwiza kugendera intara zose kugira dusigure amateka mashasha twaraye duhaye umugambwe wacu. Ubwa kabiri tugiye gusubira guharanira iterambere tubahamagarira mwese kwitabira ibikorwa leta ikora by'amakoperative mwitunganye neza mutari mwenyene mushemwe n'abandi barundi bose kugira ngo mushobore guhiganirwa uturusho twose turiko turatangwa dufatiye kuri za ntererano zahabwa amakoperative na leta tugafatira kuri ya banke nkuru y'urwaruka n'iyindi y'abakenyezi muca ishigwaho twifuza yuko abanywanyi bacu n'abandi barundi batazosigara inyuma. Tugiye rero kubashikiriza kandi akarangamutima k'umugambwe n'imigabo n'imigambi binonosoye ko tugomba yuko dushigikira intwaro ya demokarasi ifatiye ku mwidegerezo gushikiriza ivyiyumviro, ifatiye kudakumira umuntu n'umwe, ifatiye ku mwidegerezo, ifatiye kandi ku kwishiraho inzego biciye matora abaye ku muco no ku mugaragaro. Iryo koraniro ry'umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri iragijyandadaye wahavuye witwa Kodebu iragijyandadaye ryarangijwe no gushiraho komite nshasha nyobozi y'uwo mugambwe. Mwomenya ko mu kurindira ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwemeza bukongera bugashira umukono ku byo bafunditse muri iryo koraniro bazoba barakoresha ibimenyetso uwo mugambwe wari usanganye.